Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe naho utarafyonda ko kugira uje urashikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa hirya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'umutekano igisata ca politike igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'inkino igisata c'indero igisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye hico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira urwaruka rwo muri komine Nyabiraba ruhamagarirwa kwinjira igisirikare n'igipolisi umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe atera akamu urwaruka rwo muri komine Nyabiraba kwinjira igisirikare n'igipolisi kuko ariho hasigaye ubuzi ibi akaba yarabivugiye muri komine Nyabiraba kuri uyu wa gatandatu mu bikorwa rusangi vyinshi kuri no nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi umukuru w'igisagara ca Bujumbura yatanze iminsi 45 ku bajejwe intwaro kugira ngo basukure igisagara umukuru w'igisagara ca Bujumbura yagiriza abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi kutitaho ibibazo bijanye n'isuku yabagabishije abaha ikiringo c'ukwezi n'igice kugira ngo bashire ibintu mu buryo abatazobikora bakazohabwa ibihano harimwo no kubogozwa mu nama yakoranye n'abajejwe intwaro abarongoye amasoko ndetse n'abajejwe umutekano Jimmy Hatungimana ntiyaciye hirya no hino ku wa mbere inyuma y'umutaga vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido akaba yaragize ati mwitunganye mwebwe murongoye amazone mwisuganye mwebwe murongoye amakaritiye kuko bishobora kubatera ingorane vyinshi kuri no nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye nayo kandi impunzi z'abanyekongo b'abatutsi ziriko ziriyamiriza ihonyabwoko zishobora kugirirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izo mpunzi nizo mu makambi y'impunzi ya Kiziba ndetse na Nkamira ziri mu madisirigite ya Karongi na Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'igihugu c'u Rwanda nizo zagize imyiyerekano kuri ubu wa mbere bariyamiriza ihonyabwoko ririko rirakorerwa bene wabo b'abatutsi abanyamurenge abahema mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mavukiro yabo vyinshi navyo kuri no nkuru ni mukanye mu buryo buramvuye ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe nayo ndibunagushikirize nino nkuru kandi ivuga ko umuhari w'abagwanyi Red Tabara ukurikiranwa ku vyaha vy'agahomerabunwa mu gihugu c'u Burundi Parake nkuru y'igihugu c'u Burundi yatangaje ko uyuguruye amadosiye abiri ku bitero vyo mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura ndetse na Buringa mu ntara ya Bubanza vyahitanye abantu baba 30 harimwo n'abajejwe umutekano umuhari Red Tabara wanemanze ivyo bitero uriyamiriza ubutungane buriko buragirwa igikoresho vyinshi muri ano makuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mu buryo buramvuye mu kanya ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe urafyonda ko hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza nanguye ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko urwaruka rwo muri komine Nyabiraba ruriko rurahamagarirwa kwinjira igisirikare n'igipolisi umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe atera kamo urwaruka rwo muri komine Nyabiraba kwinjira igisirikare n'igipolisi kuko ariho hasigaye ubuzi ibi hakaba yarabivugiye muri komine Nyabiraba kuri uwa gatandatu mu bikorwa rusangi Geras Ndabirabe yarabajije igituma abavyeyi batarungika abana babo kwinjira igisirikare n'igipolisi kandi ariho hasigaye ubuzi akaba agira ati bantu bo mu Nyabiraba mu gisirikare n'igipolisi barababwira bati rungika abana banyu ariko igitangaje ntabo tubona kuki mutarungika abana banyu mu gipolisi kandi ariho hasigaye ubuzi Ndabirabe yaribukije kandi ko atakwijajara ngo umutekano urahari hakaba agira ati iyo wumvise mu mubiri atakintu gitakaza ukumva ari sawa menya yuko mikrobe ziriko zirategura umutekano 100% ntubaho
mugabo wame uzi yuko kubera ko umutekano utabaho 100%, nimba wewe ufise umutekano 60%, menya ko 40% umwansi ariko arategura. Niko bimeze, mubifate uko. Rero hano iyo bababwiye inyabune muce mwumva ivyo ari vyo, umutekano urararirwa. Geras Ndabirabe arakunze gutera akamo urwaruka kwinjira igisirikare n'igipolisi, ariko bamwe mu rwaruka bakagira ubwoba kubera ibivugwa mu gisirikare ko bajanwa muri Kongo kurwana n'umuhari Red Tabara urwanira mu buseruko bwa Kongo, mu gihe bagenda n'imiryango yabo itabizi, abandi nabo bagapfirayo imiryango yabo ntimenyeshwe ko ababo bapfuye. Nayo mu yandi makuru kandi nonyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko umukuru w'igisagara ca Bujumbura yatanze iminsi 45 ku bajejwe intwaro kugira ngo basukure igisagara. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura yagiriza abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi kutitaho ibibazo bijanye n'isuku. Yabagabishije abaha ikiringo c'ukwezi n'igice kugira ngo bashire ibintu mu buryo, abatazobikora bakazohabwa ibihano harimwo no kubogozwa. Mu nama yakoranye n'abajejwe intwaro, abarongoye amasoko n'abajejwe umutekano, Jimmy Hatungimana ntiyaciye hirya no hino ku wa mbere inyuma y'umutaga. Mwitunganye mwebwe murongoye amazone, mwisuganye mwebwe murongoye amakaritiye kuko bishobora kubatera ingorane. Yamenyesheje ko igisagara ca Bujumbura ari icirorero c'igihugu kuko ingenzi zururutse indege zitegerezwa guca muri ico gisagara kugira ngo zishike mu zindi ntara. Ikibuga c'indege mpuzamakungu ari naco rudende igihugu gifise kiri i Bujumbura. Bazoca hehe? Mu myanda kandi turi indongozi. Uko akaba ariko umukuru w'igisagara yibajije. Kubwiwe ntivyumvikana kubona abarongoye amakaritiye badashobora kurarika abanyagihugu bo muri ivyo bice kugira ngo bakore isuku imbere y'aho baba. Yamenyesheje abarongoye amashirahamwe ajejwe gukura imyanda ko gusiba indwi zibiri bitemewe, ko bategerezwa gukorana n'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi. Mu minsi 45 uwutazoba yakoze ibikorwa ahawe azoca asubirizwa. Uko akaba ariko uwo mukuru w'igisagara yagabishije. Mu nama rukokoma ku vya ba mukerarugendo iheruka, umukuru w'igihugu yari yamenyesheje ko umwanda wibonekeza mu gisagara ca Bujumbura uteye isoni ku gihugu. Yari yagabishije wenyene ko azoja kuhikuburira. Evariste Ndayishimiye yari yamenyesheje ko abategerezwa kubiraba harimwo umukuru w'igisagara vyabananiye. Nayo mu yandi makuru kandi nuko impunzi z'abanyekongo b'abatutsi ziriko ziriyamiriza ihonyabwoko zishobora kugirirwa muri RDC. Izo mpunzi nizo mu makambi y'impunzi ya Kiziba ndetse na Nkamira ziri mu madisirigite ya Karongi na Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Nizo zagize imyiyerekano kuri ubu wa mbere, bariyamiriza ihonyabwoko ririko rirakorerwa bene wabo b'abatutsi, abanyamurenge, abahema mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mavukiro yabo. Bari bafise ivyapa vyanditsweko ngo ubuzima bw'abatutsi, abanyamurenge n'abahema burafise agaciro gusumba. Abaharanira agateka ka zina muntu n'amashirahamwe mpuzamakungu barihe imbere y'iryo honyabwoko. Ni gute Afurika y'Epfo yoshigikira ihonyabwoko muri Kongo, Uburundi, Tanzania na Malawi ireke gushigikira RDC mu mugambi wayo w'ihonyabwoko? Mw'ikambi ya Kiziba muri disirigite ya Karongi mu burengero bw'u Rwanda, izo mpunzi z'abanyekongo zarasohotse ikambi zirazunguruka ibisagara vyegereye iyo kambi nk'uko vyabonywe n'umunyamakuru wa Kigali Today, ikimenyesha amakuru c'u Rwanda. Tugomba kwiyamiriza ihonyabwoko ririko rirakorerwa imiryango yacu. Twebwe twaratomboye turahunga, ariko buri munsi turabura abacu basigaye mu gihugu mu ntara za Sud Kivu na Nord Kivu co kimwe na Ituri. Tugomba kugabisha umuryango mpuzamakungu ku mabi ariko arakorwa bose barorera. Uko akaba ariko umwe mu ndongozi zabo yatangaje yambaye umupira wirabura wanditsweko amajambo yo kwiyamiriza Tshisekedi. Muri izo mpunzi hari izimaze imyaka irenga 30 ziri mu Rwanda. Birababaje kubona agacerere kamara imyaka irenga 30 ku bwicanyi Nations Unies irorera. Uko akaba ariko bagaragaza umubabaro.
mw'ikambi ya Nkamira ikibanza co kurindiriramwo muri distrigite ya Rubavu ihana urubibe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwe mu bari mu myiyerekano ntibibagiye amabi baheruka gucamwo jewe nahunze mu mwaka uheze mpungana abana banje batatu mu gihe umugabo wanje yarahejeje kwicirwa i Masisi batwagiriza gushigikira M23 mu gisagara cacu twarabuze abagabo bashika 10 bishwe bunyamaswa n'abawazarendo rero dufate ko ariho nyabwoko dutotezwa kubera turi abatutsi uko akaba ari ko umukenyezi akiri muto yabwiye bagenzi bacu ba Kigali Today impunzi zishasha z'abanyekongo zirenga ibihumbi 15 zaciye muri ico kibanza co kurindiriramwo kuva mu mpera za 2022 kubw'ibiharuro vya HCR kubw'amakuru atangwa n'abo baserukira imyiyerekano nk'iyi ivugwa ko ari iy'amahoro yatanguye kuri uwu wa kane Ntwarante izobandanya gushika kuwa 11 Ntwarante 2024 ikazobera mu makambi atandukanye y'u Rwanda nk'Imahama muri distrigite ya Kirehe Nyabiheke muri distrigite ya Gatsibo hamwe na Kigeme ndetse na Mugombwa muri distrigite ya Nyamagabe muri Ruheshi guheze imyiyerekano nk'iyo yari yabaye muri ayo makambi nyene y'impunzi ico gihe impunzi z'abanyekongo mu Rwanda zaravuze ibibazo vyazo imbere y'ubuserukizi butandukanye mu gihugu bagahamagarira amakungu gutahura ingorane barimwo no kugira ico bakoze ku bwicanyi buriko burakorerwa imiryango yabo u Rwanda womenya ko ruhaye indaro ibihumbi birenga 86 vy'impunzi z'abanyekongo zavuye ahanini mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makuru ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hamukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza